je nasanze mu Burundi haratunze cyane gose, aho dusanga iwaga hariho 90 millions de tonnes de nickel, muri Musongati izindi nickel ugatusanga presque tufise 280 millions de tonnes, na ni nyinshi cyane gose. Ifise nayo prix zayo ziri volatile, ziri stable. Avant 2020 wasanga nickel ari nka par tonne ari entre 15 à 20 000 dollars par tonne. Hama après la guerre ya Ukraine itanguye, prix ikiraduga kuri 100 000 par tonne, juste iduga rapidement. Donc haramayirema menshi yerekana yuko nickel à long terme dushobora gusanga twarahomvye. Rero urgence je mbona bashobora kugira kujya Angola yavuze ati twege nta mahera dufise yo gushobora kubaka igihugu, twege dufise ibitoro, avuga ati twege turabaha 20 000 barils par jour, hama kubakire ivyo dushaka. Angola hari ubukene bwinshi shakirahinduka ku buryo abazungu babakora ibizuba basigaye baje gukora yago no gusaba akazi. Donc mu Burundi uravye ubutunzi dufise biroroshe kubigira, vraiment akaviboka mu myaka 7 cyangwa 10 ikintu zizoba dusigaje kugira no gufasha abandi ko turatunze Imana yaraduhaye. Nimvura yuko ico kintu cofasha aussitôt possible kugira ngo nickel ntiduce mu maboko. Harababona umenga mwene izo ngingo umuntu yobagurishije igihugu, mbega babona umenga umuntu yobagurishije igihugu ku bwawe hodusigura ingene ata ukuntu umuntu abagurishije igihugu ahaye abo bantu bagadufasha kugira ngo natwe tuje mu iterambere. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho murereye. Kuri mikro ni Jonyere Juste Gael, inyuma kamera mwita umusaza. Twakuze twumva ku ishure batwigisha ngo Rosusor Burundi yuko yo biri pauvre, yuko uku kuzimu kwacu kudafise ubutare, ariko mu nyuma tugenda kumenya ko mu Burundi hari ubutare. Mu gihe dusanzwe tuzi twariho nickel n'ubundi butare budasanzwe, vyogenda gutegura ngo Burundi butere imbere bwihuse. Mbega ibihugu byose ku isi byateye imbere hari uko bifise ubutare? Nivyo tuza kuganira nuno mwandisi akaba musanzwe mumumenyere, afise igitabo ciza cyane cyitwa Hutu Tutsi Deadly Lie, kwa kuri ahandi aho kugira ngo ethnics without ethnicity, kwa kuri ahandi labura ati wowe tarakiraba ni kibazo gikomeye cyane. Genda mu bisome Hutu Tutsi sans ethnicité un mensonge qui tue, aho ni mu gifaransa. Ndakubwira ko mushobora kuja kuri Amazon, tuza kuganira vyinshi cyane kwa kuri ahandi. Vyamaze gukomera, vyamaze kuzana iyindi poem idasanzwe. Ndabaramusa nyakubahwa Christophe Ndayiragije. Murakoze, natwe turabaramukije, murakoze kuza kutugendera. Turahimba kubona twashitse ku muhani wanyu. Merci beaucoup, natwe turaryohewe kubakira, vraiment twara duhurira ahandi ariko twabakiriye muhira, turaryohewe. Karibu teye. Inyuma y'imyaka myinshi muba hanze y'igihugu, muri Afrika y'Epfo, kuva mutashe mu Burundi mwiyumva gute? Twiyumva neza cyane, vraiment ahantu hari amahoro menshi cyane, kandi hari ibintu bizimbutse cyane, hari ibintu bimwe bitwereka vraiment yuko abanyagihugu bitayeho cyane. Hari nk'ibintu nk'amahoro, hari amahoro n'umutekano, hari ibintu bizimbutse utigera ubona mu bindi bihugu. Hari cyantangaje kubona ushobora kuva ngaha gushika muri ville gushika mu Kamenge gutanga 600 francs yashize mu madolari ni ubusa, cyangwa kuva muri ville uja mu Ngagara ahandi muri yo distance usanga ari nka 3000 mu Marundi. Ukacubona yuko quelque chose ibintu bikorwa bimwe bishinze abanyagihugu, ntahantu ushobora kironka ibiharage vya 3000 ntibibaho. Donc hari ibintu byinshi ubona yuko vraiment Burundi atari iki kibazo tuba dufise cha transport ahandi ho ni igihugu ciza cyane. Yego, twakuze twumva ngo Susor Burundi nguri pauvre. Vyukuri Susor Burundi ri pauvre? Mbo jewe rero ndi umupanafricaniste nkandika ibya economy, ariko sinumbo expert w'ivy'amaminere, ariko uri kurandika uraronka ama information yaba expert mu maminere baba bakoze batanze. Je nasanze mu Burundi haratunze cyane gose, nkuko nigeze kubivuga mu kiganiro twagize, aho dusanga
Iwaga hariho 90 millions de tonnes de nickel, hakaba muri Musongati izindi nickel, ugaca usanga presque tufise 280 millions de tonnes, ni nyinshi cyane gose. Ugaca ugenda ugaca usanga muri aha hafi Igakara hariho presque 1 million 200 ntihenze y'amatone ya terra. Ugaca usanga hariho Muzantega mu Kirundo hariho presque 2 millions 400 y'amakolta. Ayo ivyo onye vyerekana n'ivyo twumvise kasiterite, twumvise or, urabona yuko Burundi butunze mu mamine cyane gose. Ego igihugu kiratunze cyane gose, niyumvira yuko hariho avenir nziza mu gihugu cyacu. Tumaze imyaka myinshi twumva ngo hari ubutare, ariko waje kurabana nyene icubahiro mu mwaka weze, warabonye ko yamenyesheje ko umwaka weze hinjiye 0 recette mu giga cya leta mu bijanye n'ubutare. None ubwo butare dufise butinjiza amahera mu kiga cya leta kuri burahari? Burahari, ariko urumva barigeze gutanga amantuze, urumva niyumvira yuko bariko bariga ingene bazoba produit. Icambere nabonye hariho ama plan nziza, plan twiga wa panafricaniste dukunda nuko tugira exploiter twenyene ubutare. Rero twasanze umukuru w'igihugu wino vraiment ari umupanafricaniste, ari byo ashaka, kandi ivyo vraiment bizofasha au fur et à mesure bizotangura ko ari ingunganya turabibona, urabitubwira, turabibona yuko vraiment ibintu bizotangura kandi bizofasha, tuzoronka revenu nyinshi cyane. Gusa mu kibazo cya nickel niho ntinya. Nickel hari ikibazo gisaba urgence muri nickel, kuko nickel hariho ibintu biriko biraba matière de substitution ariko araza, ibisubirira nickel biriko biraza. Hariho za manganese, hariho za cobalt, hariko zishobora ko mu myaka iza nickel idashobora kuba izoba ikenewe cyane nk'uko tuvyifuza. Natwe dufise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amanickel. Donc ico nico kibazo dufise muri nickel, mbona ko gishobora gutera ikibazo, ko nickel ikibazo ifise nayo prix zayo ziri volatile, ziri stable. Ivyo navyo bica bituma aba investors batinya ku investisa. Iyo ni point ya kabiri. Hariyo matière de substitution ziza, ziba alternative, izo za navuze zishobora kuba alternative, kubera kenshi nickel 70% nickel mu bisanzwe bayikoresha mu vya acier, izindi bakabikoresha mu voiture électrique. Rero izo zindi zije zishobora kuramplacer nickel. Kubera ikindi kibazo cya gatatu nuko nickel kuyiexploiter, kuyihindura melting cyangwa ibiki amazina ari very expensive, arazimvye. Ushobora kuba ufise par exemple nka prix, tufatiye kuri prix heruka avant 2020, wasanga nickel ari nka par tonne ari entre 15 à 20 000 dollars par tonne. Hama après la guerre ya Ukraine itanguye, prix ikiraduga kuri 100 000 par tonne, juste iduga rapidement, kandi subwa mbere yakunda kuduga ukuntu cyane. Hama rero mu nyuma ikiramanuka iri oturi hagati ntihenze 20 à 25 000 par tonne. Kubera iki? Kubera Indonesia na Philippines bace baproduza nyinshi barunda muri marché, prix ikiramanuka. Rero ayo mantuze ya maelema menshi aza kuri nickel dufise nyinshi, ituma yuko nickel isabwa yuko yoba urgent kuba exploiter, kubera iyo abo ba competitor concurrence irikiraza, yaba Indonesia be exporta cyane, yaba bo muri Philippines, Nouvelle-Calédonie, Australie baguma baproduza nyinshi, igacituma ama prix amanuka. Ico ni ikintu cyambere. Ikindi cya gatatu cya kane niyo concurrence no guproduza amazine arazimvye cyane. Guproduza honyene ntuze nickel ishobora kukuta 5 000 à 7 000 tonnes kandi wayiguze peut-être prix ishobora kumanuka moins de ça. Mu Buraya ama technologie yabo ishobora guhindura nickel, ariko arazimba cyane ku buryo mu Buraya bariko baratangura gukoresha ama système technologie zo muri Chine.
nazo rero nazo usanga ari nka 5000 ntihenze par tonne kugira ngo ushobore kubiproduce. Donc hari amayirema menshi yerekana yuko nickel à long terme dushobora gusanga twarahombye. Ico ni ikintu niyumvira muri nickel cyane cyane. Bo ikindi naco niyumvira wavuze ni gute twogira isaba transport irago nishobora kutransporta nickel n'ibibus kuko iraremereye ikeneye amasheme d'offert ibintu nk'ivyo. Bo akabana ikibazo kindi gikomeye amaelema ariko araza mu bintu vy'ubutare harama amantuzeye amaloi environnemental. Ivyo byose bica bituma abantu beinvestisa muri ibi bintu byose baraba ayo maelema yose à long terme. Utenza ko investisa ikintu concurrence ari nyinshi gute hari ama matière de substitution, le prix volatile, izo elema zose zishobora ku affectinga à long terme, middle terme même muri terme ya muri nickel kugira ngo gishore ku export. Rero urgence je mbona bashobora kugira kujya hariho muze systeme zibiri bashobora gufata. Hariho ya mbere yitwa Barrick model zibiri. Barrick model ni système de financement. Kumbure ho bahabuze hari problème de financement. Barrick model ni model yagizwe na Magufuli muri Tanzania. Kuko ahantu bita Kabango ni bira ko ara hafi y'u Burundi bafise plus de 50 millions de tonnes. Twege turayiruta. Bo bingere bagize Barrick model no kuvuga yuko hamagara abantu bahamagara Bongereza bacho babwira ati twege dufashe leta dufashe 16% ya shares namwe mufashe 84%, ariko duhejeje kuriha ideni kuko nibo babizaniye duhejeje kuriha lo capital twashizemwe mu kubaka mu kugira ibintu byose duhejeje kwira tuzoca tugira 50%. Urumva iyo onye niyumvira ko bijya dushaka yuko ganyaganya niyumvira yuko ari imuze nziza. Ibyo rero nivyo yagize Magufuli muri nickel yabo ariko barakora ariko ntibarashika muri capacité bifuza. Ivyo rero twishobora kubigira twege iyindi systeme dushobora gukora. Ariko iyo systeme nyene muri ko muratubwira nta ngora rishobora gutera mu gihe utoye iyo systeme ya baril. Oya nta ngora kubera urumva bariko barariha muraba mahera bafashe bemvestishije bahejeje kwiriha umva baguma bakuriya 14% no 16% bahejeje kwiriha baca muca kuri 50% kandi biri logique kuko barinvestisa kandi amahera bemvestisa burya icyo cyose bashobora kuzana miliyoni ijana ngahe nyinshi zituzamwo. Nibo bavugura ifungwa z'abakozi bahemba abakozi bagura ibiti wacu bagura ibitoro ndani wacu bagira ibiki ayo mahera aherera ngaha. Donc nukuvuga yuko naho bazoyariha ahereraho urumva tuzoba turiko turaganya amahera menshi kandi après baheje kuya tugaca turonka 50%. Numva yuko iyo deal imeze neza iyo model imeze neza cyane bayita Barrick model niyo nabonye Magufuli yagize mu vyerekeye nickel. Bo hakaba n'iyindi Angola model twarize kuyivuga yoyo ni Angola yavuze ati twege nta mahera dufise yo gushora kubaka igihugu. Twege dufise ibitoro bafise ibitoro byinshi Kabinda ahantu bita Kabinda avuga ati twege turabaha 20,000 tonnes 20,000 barils par jour donc autour de 2 millions 3 millions de litres par pétrole hama kubakire ivyo dushaka. Bacha babaha liste y'amabarabara près de 28,000 kilomètres y'amabarabara basaba yuko bubaka 2,800 kilomètres ya fer. Babasaba kubaka quartier nshasha pana quartier ville nshasha nuko bafata bakubaka ibujumbura bushasha ahantu cyangwa kubaka Igitega bakubaka ama aeroport. Urabona ko dukeneye aeroport byihuta kandi ni byiza cyane nka aeroport Gitega Bujumbura. Bakubaka amashure imigomero y'amazi amatara ibintu byose. Donc ivyo barabibagiriye kabisa barabyubaka 15 ans. Igihugu ca Angola cyari hari ubukene bwinshi cyakirahinduka kiba igihugu gikomeye muri ekonomi muri Afrika parmi les 10 pays.
kubera ivyo bagize ko aba investors baca baza kubera infrastructure amabarabara meza vraiment haca hahinduka ku buryo abazungu babakora ibizungu basigaye baja gukora yago no gusaba akazi donc mu Burundi uravye ubutunzi dufise biroroshe kubigira ariko urumva dutegereza kumenya uwo badiringana nabo baragoye bahora baza bakabesha ugasanga babeshe ubutegetsi ivyo ni ikibazo si Angola gusa yabigize ni Congo DRC Congo démocratique yarasavye yarahaye cuivre ya valeur ya tour de 20 milliards babwira ati twubakira ibintu bya 6 milliards ati twubakira amabarabara amashure nibiki ubu ariko barubaka ibarabara iva ija Lubumbashi iva Kinshasa kubera hari imiduga myinshi Kinshasa bashaka kubaka amabarabara bagura amabarabara donc mbonye ubutare dufise biroroshe yuko uburundi bwo kwihuta par exemple bukavuga duti ati twege ubutare bagafata bumwe ntibatange bwose cyane muri izi system bagafata bumwe bakabuha igihugu kimwe bakaca basaba yuko cyo kubaka ibintu byose dukeneye ubwo ntidukeneye en fait Burundi ntibukeneye kurindira imyaka 30 bukeneye kurindira imyaka 30 muri iyo system ibintu byose Burundi kubera ari buto buri presque 83 fois moins que le Congo 50 fois 40 fois moins que l'Angola donc nous invira yuko iyi system ishobora kuba ku Burundi ama-aeroport amabarabara amashure amatara dukeneye vraiment akavyuka mu myaka 7 cyangwa 10 ikintu zizoba dusigaje kugira no gufasha abandi kuko turatunze Imana yaraduhaye nimvira yuko ico kintu cyo fasha aussitôt possible kugira ngo nikere ntiduce mu maboko kubera itaye valeur uri kuri 20 ivuye kuri 100 nibiki ariko harani maelema izoguma ikenewe kuko iracari hejuru ariko byari byiza yuko bokoresha icambere d'ailleurs wubaka n'ingoga igihugu bwa kabiri nta mahera baguha babwira ati twege turishe tuguhaye nickel bashobora kuvuga ati okay tuguhaye 50 millions de tonnes ya nickel yo yiga ya waga par exemple bakarikiya musongati cyangwa tubaguhaye coltan ibindi bakabireka mu nyuma baca nationaliza ibibindi ko bakubakira iyo chemin de fer ibintu byose nibiki wewe uguma ngaho nta corruption kuko nta mu ministre hegera ngo harura amahera bakoresheje mwege murabiganire ko babiheze bakagushikiriza igikenewe no kuja gukata burya butamba inauguration icyo nicyo niyumvira yuko gikenewe mu Burundi twiyugurure turondere beaucoup plus niyumvira yuko peut-être nivyo barimwo kuko sivyo vyonye bishobora gushoboka ubona yuko ushobora kuvya exploit ibyo byose wewe uci iyi system y'abarundi ko bavyigirira c'est toujours plus mieux kuruta izi so ariko kubera iyi pression ya nickel niyumvira yuko two kwiyumvira ukugene vyogenda kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu ndabumva neza abarundi mu butare dufise haribwo tudashoboye ku exploiter twebwe nyene hari ikibazo ubutare dufise kenshi ntituratangura kubukoresha ababukoresha nibo bafite prix kandi nibo baburondera kandi nibo bafite technology iyo twari kuba tubukoresha dufise amamashini amaizine y'amateleviziyo amaizine y'amafrigo amaizine électrique y'amavoiture électrique donc twashobora kuyiexploiter tukayakora ariko nayo dufise ayo maizine tuca duha abantu bayafise twege tukaca dutera imbere ko ni par phase bahashitse twege tworaba ikintu twogira ngo dushike mu infrastructure mu maizine yacu kandi birihuta hari indi point il est très important Uburundi c'est nk'ikindi gihugu uravye demographic trend abantu we are in trouble we are in trouble mukanu abantu baragwira we turi mu ngorane c'est nk'ikindi gihugu nka Congo yorindira abantu igihugu ni kinini za Ngora ariko twega 27 000 km² tukaba tuzi yuko tuzoronka 50 millions de personnes 40 à 50 millions de personnes d'ici 70 ni danger harakabazo aho tudashoboye kubaka n'ingoga nimvira yuko hazoba ibibazo bikomeye ico ni cyambere
i Bujumbura narize kubwira i Bujumbura ama statistique ya Banque mondiale yerekana yuko dushobora kuzoba plus de 4 millions de personnes d'ici 20 ans. Ubu turi kuri 1 million 1 million sinzi statistiques ziheruka, ariko uri nka 1 million ukaca wizera d'ici 20 ans ugacuba 4 millions muri Bujumbura tubona, urabona ko bizoba hari ibintu byinshi bakoze byiza. Turabona amatara ko ari plus ou moins stable ubu, amazi ari plus ou moins stable, ibintu byose byinshi biriko birakorwa, naho hari ibihano badufata, ariko vraiment urabona ko abantu bariko barakora mu butegetsi. Ariko ikibazo nuko izo pression ya nickel ishobora kuronka ama alternative quand opportunité kwa dufise tukagira ikibazo. De l'autre côté, surpopulation, c'est taux de fertilité plus ou moins 5, turi mu bacumi ba mbere muri Afrika. Twiyumvira yuko hariho urgence ikenewe kugira ngo dushobore cyane cyane kuronka amatara menshi ashobora guprevoir abo bantu bashitse, babone ko dufise amatara bashikira mu matara menshi. Dukeneye amazi menshi, amavire mashasha. Ivyo byose urumva dushobora kubironka muri iyo system ya infrastructures for resources. Urumva hariyo Barrick model nakubwiye, iyo Magufuli yakoresheje muri ntuze muri iyo mu butare bwabo nickel, hagaca haba na infrastructures for resources, iyo bitwa mu Kifaransa no kuvuga resources, urabaha ressources naturelles nk'ukuriha, ugaca ubasaba ivyo bubaka. No muri Ghana barabigize, batanga kakao barayiha abashinwa baca babubakira urugomero rw'amatara. Donc n'ama systeme akogwa kandi nimvira ko bizokunda. Il faut yuko kweshanja twege turabamambra diaspora tuguma tuzunguruka tubona uko bande babikora, hama tukaza tugaca duterera ivyumviro kugira ngo tubone ko igihugu cacu gishobora gutera imbere. Hari ababona umenga mwene izo ngingo umuntu yobagurishije igihugu, mbega ababona umenga umuntu yobagurishije igihugu ku bwawe, udusigura ingene ata ukuntu umuntu abagurishije igihugu ahaye abo bantu hama bagadufasha kugira ngo natwe tuje mu iterambere. Ari nkujya nakubwiye nanje vraiment sino kwifuza yuko nofata ubutare ngo nabutange. Aya mvuze muri context yuko dufise ikibazo ca nickel, nka cobalt ntayo notanga cyangwa amalitium n'ibiki mu mahera make cyangwa n'ibiki. Iyi nickel ishobora kuduca mu maboko kandi ni nyinshi, kandi ishobora kudufasha gukura mu bibazo vya infrastructure n'ubukene aussi rapidement possible. Icya kabiri dufise surpopulation iriko iraza, plus de 300 densité par kilomètre, plus de 300 abantu urumva biko biraza, turashobora kugira ikibazo. La moyenne doit être 100 personnes par densité. Urumva hariho l'importance yuko dushobora kwikora muri ivyo bo ibindi nayo mentalite nivyo yuko tudashobora guha abandi, ariko ni kubya navuze ati nugusacrifier kimwe kugira ngo ibindi cyo tubinationalize. Sinzi ko vyumva kuko icyo kindi kije gaduha amatara menshi, amabarabara menshi, train izunguruka Burundi bwose. Train irazimbutse izunguruka Burundi bwose. Burundi ni buto, ushobora kuriya 3 miliyari ushobora kuzunguruka 2 miliyari, ushobora kubaka ama aeroport abiri Bujumbura na ntuze na Gitega, ukaronka n'indege nke miliyari umwe, ushobora gushira amabarabara hose, ukashira amabarabara naho anyabuge tubona urano dufise amabarabara meza ariko ataragira, ushobora gushira amabarabara hose tukagira ko turafise iyo nickel muri yo system. Donc niyumvira yuko ariko ijya ide yo kuyikorera iguma iri très important kuri je. Ijya ni ide panafricaniste nziza yo gusuporter umukuru w'igihugu, ariko tukayigira mu zindi materiel twamaze kukuronka ama infrastructure afasha kuca two rapidement twexploiter. Tworaba imwe muri ayo amajisima mantuze matière première ico twokoresha nko gutanga nko kuriha kugira ngo batwubakira agahugu kacu gato bagaheze mu myaka ibiri tubandanye. Uko murabidusigurira turi mu gihe hasanzwe hari ama cooperative ariko ari mu butare, mbega mwebwe mu vyakira gute? Murabona yuko ubutare buriko burimbwa bushobora gutuma dutera imbere vyihuse? Kameme hari amahera yinjira atinjira ubwa mbere, kumbure la gestion no kwimprovinga
yuko ibiharuro byabo ngo urabona ko umukuru w'igihugu akora cyane arishikira akaraba ukugene bimeze n'abandi bari gutegereza gukwikira example kugira ngo turabe ko ayo makoperative ari cyo yoduza na urabona n'amanama yose nimvira yuko uko biriko biraza pole bishobora kugoroka neza ugasanga amakoperative aratugira amakoperative nibo barundi amahera y'amahera ayinjira ifo gusa yuko turabe ko amahera aguma nga akugura imigambi abantu bakaronka ubuzi ni vyiza cyane sivyo twariko turavuga koperative ni z'abarundi baca batera ariko ntibaze batubwira ati amatara ni make amabarabara si meza yumvire rero duce dufata kimwe kigaca kiresolve ibibazo byabo amatara amabarabara iki akaba ngaho rero tugaca tuziha amakoperative tugaca dukontrola amakoperative cyangwa privatiza control amakoperative ukayiprivatiza abantu privatiza ati wewe zozo uragenda uraba koperative icinca hama urabe ko amahera yinjira neza muri leta cyofasha akora bavuga bati drogi imeze nk'urumogi bambe ubutare bumeze nk'urumogi biragoye kubukontrola ikintu kirimo amahera menshi kiroroje gukorompa abantu yego kubandanya natwe dukora ku mahera bishobora gutuma rimwe na rimwe kuprivatiza abakontrola ayo makoperative bica bigora hari ibihugu baprivatiza kugira ngo avoiding corruption nivyo nakubwiye urumva ababigira hariho n'abatabigira ariko nimvira yuko Burundi ni buto kandi nayo makoperative barayazi nimvira ko byoroshe yuko buhoro bashobora gushika yuko vyokunduka tusanga production iragumase yego je niko mbona Turi kubona ubutare bw'imurehe tuheruka kubona Titan Indora n'ahandi hatondukanye tuvuge ko Burundi bwuzuye ubutare ngo batubaburondeye naho two kubaka hari n'ikindi gikomeye cy'ubutare bagize hari ikindi ubutare hari ubutare bumwe buri très dangereux il faut que bazaravyiga au niveau environnemental ico gituma bugenda buzimba ku export kuko hari ubutare wimvye aho hantu himvye bahejeje bugahera udashobora kuzotera kugira ngo buzosubire ujya butaka buzosubire kumera nk'uko wotera il faut ko hari ibintu bakora bishobora gufata umwanya munini donc nico gituma bategereza kumenya ubutare bw'imbwa valeur yabwo nibungahe en fonction yako igihugu ni gito en fonction yo kurima naho dukeneye ibintu nk'ivyo bo niko niyumvira n'ivyo birakenewe cyane kwiga c'est très important kubera igihugu cyacu ari gito kandi si kuvuga ko atari ku exploiter ubutare bwacu shatse kwereka ingene biba bikenewe yuko byo byose ayo mahera ba considere cyane gose mu byerekeye ubutare ku batabizi ibi barashobora kubisanga mu gitabo ego iyo ibyerekeye nickel ibyerekeye amaminere narashize chapitre muri iki gitabo kiratanga inyishu y'ukugene cya kibazo c'abahutu n'abatutsi cova dukoresheje solution économique nyine twotera imbere donc hariho chapitre yerekana ibya nickel ivya matière première pana nickel gusa ibya matière première n'ibiki ingene gutera imbere vyotuma navyo bifasha yuko iki kibazo c'abahutu n'abatutsi cohera cingwano cohera donc ukeneye kumenya ibya nickel n'ibiki nawe yo bisanga muri iki gitabo nuko ndabashimira cyane nyakubahwa mwandisi mwakoze cyane murakoze cyane namwe nuko ngira muraza kwibona aho bipininze abakeneye kwinjira muri Amazon gusoma igitabo link iri ngaha abamukeneye kumwandikira numero muraza kuzisangamwo abari Bujumbura n'ahandi kuri librairie Saint Paul murashobora gusoma igitabo kivuga ati Hutu Tutsi un mensonge qui tue cyangwa naho Hutu Tutsi et deadly lie kwa kuri ahandi kuri mukuru Jonyere Juste Gael mwakoze mwagize neza cyane Imana ibahezagire ihezagire Burundi kwa kuri ahandi bwa ati bye bye, la vista ura ushiro mushiro hushira none